Hello to everyone. Welcome to my YouTube channel, Mukimano TV. Here, I'm going to show you how to generate video using AI tools. Sasa guys, ndabatumiriye gukora follow kuri Mukimano page kuri Facebook, kuri YouTube ni Mukimano TV, mukore subscribe. Make sure ko wakoze subscribe guys. Rero ngiye kubereka ngaha uburyo ushobora gukora video ukayaploadinga neza, ingene ushobora gukora video katuni, gukora ibintu bitandukanye, ugafata ifoto n'iyindi ukabihuza ukoresheje AI ku buryo bwa nk'iyo foto ubona muri screen. Ingene nabikoze, nakoresheje iyi foto ya mbere ndayongera kuri iyi foto ikurikira, ndabiteranya nkoresheje AI cantora iyi foto ubona kuri screen. Rero biba byiza kugira ngo mukurikire video yose hama ibintu bigende neza. Rero guys, aha ngiye kubereka uburyo bwo gukora video ikamera neza, ukaploadinga video ikagira ama-views menshi, n'uburyo dushobora gukoresha iyi application ubona kuri screen yawe mu buryo bwizewe bwiza, maze video yawe itashobora kuba igira ama-views menshi. Rero guys, ndi hano kugira ngo ndabereke uburyo umuntu ashobora gukora izi video twabonye ku mbuga nkoranyambaga z'amapusi aririmba izi video mubona zifise akanovera kuri YouTube. YouTube irakunda video yakoreshejwe na AI, ariko ukabivuga mu gihe uri kuraploadinga video ukabivuga. Mbega n'ubuhe buryo bwiza bwo kwaploadinga video kuri YouTube ikagira ama-views menshi? Guys, ngiye kubereka video ngaha nakoze hirya yejo. Uwo munsi nyene ndayaploadinga, ariko kuri YouTube ndababwira yuko bazoyishirako nayaploadinze itariki 23, ariko ndiko ndayaploadinga hari ibintu nakoze arivyo nza kubereka muri video. Video ukayaploadinga itariki 23 ikazosohoka itariki 24, kandi igasohokera ku isaha nziza, audience yawe y'abagukurikira kuri YouTube bose bari ku murongo, maze iyo video ikacisohoka mwayo masaha nyene abagukurikira bari ku murongo bakaca bayireba ubwo nyene, ugasanga ifise ama-views menshi. Guys, siba byiza rero mukoze iki kintu ngira kubereka, ngira ndabereka application nziza ya AI ushobora gukoresha maze ikagukorera ibintu bitandukanye, maze ndakwereke n'uburyo ushobora kwaploadinga video yawe kuri YouTube ikagira ama-views menshi. Ndabereke n'uburyo ushobora kuyikora neza, ama setting meza ushobora kuyikoresha. Mbere ndaza no kubereka ingene ushobora gukoresha VIQ kugira ngo uboostinge video yawe kugira ngo uronke views nyinshi. Guys, twagiye reba ko wakoze subscribe kugira ngo twese twunguke, kuko iyo ukoze subscribe ugakora like, share na comment, biratwereka yuko umudukurikira, biratwereka yuko ibintu dukora bitagera hafi. Siba byiza rero ugize ikibazo kwandika muri comment, wibuke no kureba description, hariko ama-link y'ama group yanje yo kuri WhatsApp, winjiremo kugira ngo uzokomeze ureba ibintu byinshi bitandukanye. Nizere ko nka kuri YouTube ya Mukimano TV turashiraho ama-tutorials menshi yerekana uburyo dushobora kubyaza umusaruro telefone zacu dukoresheje amamega. Hariho rero uburyo bwinshi bwo ama-mining menshi twashize kuri YouTube y'uburyo dushobora kumininga. Turashiraho ubumenyi butandukanye bwo gukoresha ama-AI. Urumva yuko dushiraho n'ibintu by'uburyo dushobora kubyaza umusaruro YouTube, n'uburyo dushobora gukora ibintu neza kuri YouTube, tukaba aba content creator beza bagezweho. Guys, twagiye sasa rero guys, ikintu dukurikijeho ngiye kubereka uburyo bwiza bwo gukora katuni nziza igezweho, bwo gukora amafoto, ndetse n'uburyo ushobora kwaploadinga neza ugasanga urose views nyinshi kuri video. Kandi mwibuke yuko views n'abasabone umuntu abaronka ku kintu ciza yakoze. Sasa ngiye kubereka uburyo ushobora gukoresha izi application mureba ngaha kuri desk, kuri biro, application n'uburyo zikora, n'uburyo zishobora kuguteza imbere kuri video washize kuri YouTube channel yawe. Ikintu rero cyo gukora cambere guys, ikintu rero cyo gukora cambere no kubereka ingene iyi application bitwa Dreamface ikora. Ikintu cambere ukora, genda muri Play Store yawe, ugende hajya basacingira canke se baronderera
wandike hejuru dream face maze urondeze hama ucutora iyi application iyi ubona iyi nyene bitwa dream face AI video generator uce uyishira muri telefone yawe. Ikimara kuja muri telefone rero ikintu uza kuca udukorera turindire ibe update iyi dream face hama kugira ngo dutangure. Rero guys urabona yuko iyi dream face iri muri telefone yacu, reka tutangure kuyikoresha. Ahantu rero muri dream face ugera bwa mbere na ahantu hakurikira ngaha, urabona yuko harimwo ibintu bitandukanye vyinshi. Rero ikintu nyamukuru nje kubereka ngaha n'uburyo ushobora gufata ifoto ukayiteranya n'iyindi maze bikavyara akavideo kameze neza. Urabona yuko aha nuko izi foto zitariko ziraboneka, aha nuko zitariko ziraboneka, turindire connection kugira ngo ziboneke. Ndabereke uburyo iyi dream face ikora. Rero gusa ikintu noba ndababwira nuko iyi dream face ushobora gukora avatar motion, ugakora ifoto to image to video, text to video n'ibindi vyinshi. Iyi dream face ishobora kugira BG remove, background remove, canke se news, ibintu byose urabona yuko iyi ibikora. Irashobora gukora smile, irashobora gukora cartoon, face swap, urabona yuko ari ibintu vyinshi ikora. Urabona ko ikora AI voice, AI video na AI filter, urabona yuko ikora ibintu vyinshi. Rero uti bimeze gute? Aha rero aha ushobora kuba ufise ifoto zibiri zitandukanye, ariko iyo ukoresheje ngaha ukazishiramwo iyi irazikora ugasanga umenga umuntu murafatanye kandi atana hamwe muhuriye. Akarorero reka dufate iyi foto tuce dufata iyindi iyi maze tugire kuri animate iraza kuduga kugera kwijana. Ndaza kuyibereka rero niyaheza kuyikora. Ushatse uciza ngaha kuri view later in profile, iraza kuca igenda ice iyikora. Urabona yuko iriko irayikora. Ego rero nguma ndabereka ibintu byinshi bitandukanye. Aha ni kwa kundi ushobora gufata aha kuri kiss, ni kwa kundi ushobora gufata ifoto n'iyindi ukabihuza ukamenga bariko barasomana kandi batari kumwe. Ni reka tuyikore hama tugire view later kugira ngo niyashika tuze kuyireba. Urabona yuko zose ziri kuri 0%, haziraduga zigere kwijana. Turindire twongere dukore n'ubundi. Connection nuko atari ikirenga niho mwari kubibona neza. Rero iyi dream face ikora ibintu byinshi bitandukanye. Urashobora ngaha gushiramwo ifoto ikaca igukoreramo video bivanye n'ivyo ushaka. Urashiramo ifoto ngaha, ifoto yamara kujamwo uca wandika ivyo ushaka iyi foto ikore ngaha bivana n'ivyo ushaka ikore, hama ugatangura ukageneratinga iyi foto iciba ivideo ikacikora ivyo ushaka. Urabona yuko ngaha hariho ngo text to video. Aha rero uraza ukandika prompt wakuye muri ChatGPT urayibwira ikwandikire prompt ukeneye, hama uze uyishire ngaha, hama uce ugeneratinga iyo text nyene iciba ivideo. Rero turindire gato, ariko mbere yuko tugira hariho amafoto abiri nakoresheje. Iya mbere niyi mubona naciye nzaca ndayihuza niyi mubona nyene, hanyuma iyi dream face ikintu yafashije yaciye inkorera ivideo ifoto imeze uku, yaciye inkorera ifoto imeze uku. Rero guys byo bavyiza kugira ngo muzoyirebe irimwo ibintu vyinshi cyane, irimwo ibintu vyinshi cyane. Ngaha ushobora gushiramo ifoto yawe iyi iriko iragira iririmba, iyo foto yawe akaba ariyo ibiririmba. Ibi byose urabona yuko iyi dream face ari ibintu ikora cyane. Iyi dream face rero muyiteho, aba content creator bayishiremo bayirebe, ndazi ntishobora kubura ikintu ibafasha. Guys twigire kuri vidIQ rero ni platform canke se application canke se website ifasha aba content creator bato nabakuru. Mbese ni nziza kuko igufasha kuzamura YouTube yawe, ikakwereka mbese n'urugero ugezeko rwo kuduza YouTube yawe.
iyi VidIQ ibintu igufasha, irashobora kugufasha gukora thumbnail, irashobora kugufasha gukora description nziza, irashobora kugufasha gutorera izina video yawe. Iyi VidIQ ikindi ishobora kugufasha nuko ishobora gutuma uboostinga video yawe ugasanga iriko irarebwa n'abantu benshi. Ikindi cihutirwa VidIQ ikora, igufasha gushira ku keywords kuri video yawe. Guys, iyi VidIQ narakoze ko video ndayibigisha, sinzi ko muba mwarayirebye kuri iyi channel, ariko ngiye kubereka uburyo bwo gukora upload nziza, ugakora upload imeze neza, hama video yawe ugasanga iriko iragira views nyinshi kubera ko uploadinze neza. Guys, ngiye kubereka uburyo bwo uploadinga bumeze neza, ariko ico kibanziriza no kuja muri YouTube Studio. Banza uje muri YouTube Studio bakwereke ukande ahanditse analyzing, hama ukimara kwa analyzinga ugende ahantu handitse ngo audience. Audience rero nabantu bakurikira YouTube channel yawe. Guys, ubanza urebe mbega abantu bankurikira bakunda kuba bari ku murongo, bakunda kuba bari online sangapi. Ariko amasaha yo kuja ku murongo ino iwacu muri Afrika y'ubuseruko ni kuva 12 kushika saa 4 z'ijoro. Ushobora rero gushirako video uyu munsi saa 6 zo kumutaga, ariko ukabwira YouTube ko iza kuyishirako nka 19h30. Nivyo rengiye kubereka ngaha kugira ngo mubibone. Mbega woba waruzi ko kwa uploadinga video bigira amasaha? Mbega waruzi ko kuronka ama views makeya kuri video vyoba biva no kukungene ukora video zawe? Waruzi ko kwa uploadinga video bigira ico bikoze kuri views uza kuronka? Mbega hoho wabuzi ko hariho amasaha meza kuri wewe yo kwa uploadinga video? Guys, reba iyi video ngiye kugukorera kugira ngo ubirebe neza, uzoze urakora ibintu bimeze neza, hama urebe ingene ushobora gukora. Guys, twese rero bivanye naho umuntu aherereye umwe ku yundi ntitunganya amasaha yo kwa uploadinga meza. Rero vyoba biteye akaga kuba ufise YouTube channel yawe ikurikirwa n'abantu barenga 1000, ariko ukaba utazi mbega nayahe masaha nshobora kugira, nayahe masaha nshobora gushirako, ati nayahe masaha nshobora gushirako video yanje ikarebwa n'abantu benshi icarimwe. Guys, reba iyi video. Icambere no gusaba kuja muri YouTube Studio, kanda ahanditse analytics. Kuvyukuri nk'umu content creator ukwiriye kumenya mbega audience yanje canke se abantu bankurikira benshi bava mu kihe gihugu, bizogufasha gukora video mu rurimi abantu benshi bagukurikira bavuga. Menya mbega abantu bareba video zanje bakunda kuja ku murongo sangapi. Ivyo byose uzobisanga muri YouTube Studio kuri analytics ahantu handitse ngo audience. Rero guys, reka ndabereke uburyo ushobora gukora upload ya video maze ugashiramo setting ziza kufasha kubikora neza. Okay, ja muri YouTube yawe rero ukande hajya usanzwe ukanda maze uhitemo video ugiye kwa uploadinga. Numara kuyihitamwo numara guhitamo video ugiye gukoresha, uce ubandanya rindira gato kugira ngo aha tuhashike connection si kirenga. Urabona yuko tugeze aha. Zangaha awandike titre ya video yawe. Titre ya video yawe ni gute bakora ni gute bakora cartoon video, ni gute bakora video bakoresheje Dreamface. Urabona yuko aha twamaze gushiramo titre ya video. Aha nkuko bisanzwe urashiramo ico bitwa description ya video. Description musanzwe mubizi ko ari ibintu wandika. Iyi video izofasha biki, YouTube yanje imeze uku, iyi video uzosanga mwibi n'ibindi byinshi. Ucufyonda ngaha kuri hashtag ukayishiraho. Nkubu hariho cartoon video ukayishiraho, ugashiraho AI video, ukashiraho Dreamface video, tutorial byinshi ukabishiraho bivanye na video yawe. Sawa? Aha rero aha uraza ukahakanda. Aha niho hingenzi guys. Aha hantu muhitondere. Ahantu iyo ubikoze naba aha hantu biratuma kabisa ama views yawe ata bamenshi. Guys, rero
benshi baca baza bacafyonda ngaha kuri public, ariko guys uraza ufyonde ngaha kuri public. Umaze gufyonda ngaha kuri public uca umanuka ngaha hama uce wongera ufyonda aha. Ikintu ca mbere ubanza kumenya ya masaha ya audience yawe. Ukimenya amasaha rero ucuza ukaca uno musi turi itariki 25. Urabona ngaha haca haza itariki 26 ejo. Vyoba vyiza ubigumije nkuku ukaza ukifyondera kuri okay, ukaca uza ugashiramwo ya masaha ya masaha meza ya audience yawe. Mu gihe twebwe ino dukunze gushiraho amasaha y'umugoroba, uraza ukaca ushiraho n'imiburiburi kuva saa moya ugashiraho saa moya na nusu. Ukibona ngaha hari saa moya na nusu cuza ngaha ufyonde okay. Na jewe nshizeho saa moya na nusu kubera ko audience yanje ikunda kuba iri online saa moya na nusu. Cuza rero ufyonde ngaha kuri okay, nawe uzoshiraho amasaha uzi yuko audience yawe iba iriko. Sawa, ibi rero bimaze ucuza ukaca ufyonda aha. Urabona yuko aha visibility yamaze kujako. Ucuza ukaca ufyonda aha, ukaca uhitamo ko iyi video atari y'abana. Ucuza ukaca uyishira muri muco bitwa playlist. Uca uza ngaha ukaca wemera ko mu gihe rero aha, mu gihe video wakoresheje AI uraza ugafyonda ego canke se yes. Mu gihe naho utakoresheje AI uraza ugafyonda kuri no. Ukimara kugira uca uza ukaca ukora kuri upload video ikaba iragiye. Rero ni vyiza gukoresha izi ntambwe zose kuko zituma video imera neza. Urabona rero yuko iyi video tuyaploadinze itariki 25. Bugiye iraza kugenda ishike YouTube, ariko ntiza kuca iyereka wari we wese. Izorindira itariki 26 za saha twashirirako. Izo saha igihe abantu banje bankurikira bazoba bari ku murongo bose, iyo YouTube cishirako abo bantu bace bayireba usange views zirazamutse. Ego nivyo rero nagira ngo turebere hamwe. Mu gihe wobona yuko iyi video yoba yagufashije, kola like, share na comment, ntiwibagire subscribe. Ciao ciao.